amahoro y'Imana abane namwe mwese mudahengeshanya kwama mukurikirana ibiganiro byacu kaze mu kiganiro ingo n'imiryango. Mu kiganiro cacu cuno munsi tuza kurabira hamwe ikibanza c'ubwenge mu kubaka cyangwa se mu gukomeza urugo. Murabizi amajambo y'Imana aratwereka neza yuko ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi ubukerebutsi nibwo burukomeza. Reka rero tudatevye twakire umutumire wacu, akaba ari nawe twava tuyaga, akaba ari nawe ava adufasha kuremesha kino kiganiro. Reka tubakire muvyeyi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Kuba tabazi murashaka kutwidondora. Nitwa Savyimana Godasi, ndi umupasiteri w'ishengero rya Nouvelle Jerusalem. Egome Pasteur Gaudence rero turabakiriye. Mbega iyo tuko turavuga urugo, kuri mwebwe urugo ni iki mu ncamake? Urugo ni ikintu n'umuryango. Urugo ni umugore n'umugabo bagize urugo n'abana. Ego umva ubwo n'urugo n'umugore n'umugabo kandi mu gihe Imana iheza gihe gatanga abana byose bica batari n'urugo, byose guma byitwa urugo. Rero tuko turavuga kuri nabivuze mu ntangamarara kubijanye n'ubwenge. Mbega kuri mwebwe reka duhere kuko turabona musanze muri umudamu, reka duhere kuri mwebwe. Mbega mwubatse ryari, mufise abana bangahe? Nubatse mu 1998. Mfise abana 5. Imfura ifise imyaka ingahe? Imfura ifise imyaka 23. Egome umva turumva yuko mufise bitari bike mumaze kubona mu rugo kandi tunashima Imana ku bwanyu yuko abana banyu ariyo ibandanya ibazigama. Reka rero duhere kuri mwebwe. Mparuye neza, mwavuze ko mwubatse urugo rwanyu mu mwaka w'1998, bisigura ko haheze imyaka irenga gato 25 mwubatse. Mbega muravye kuri iyo myaka yose 25 hariho byinshi cyane mwize. Mbega uruhara rw'umukenyezi ni giki cabashoboje gushika ubu nk'umukenyezi kubandanya muri mu rugo kandi urugo rwanyu rukabandanya rushikamye? Mbega mwabigenje gute? Nibihe bintu mwoyagira ariko baradukurikirana? Murakoze kumbaza ico kibazo. Kugira ngo mu rugo rwanje rero gihagaze uyu munsi mvuga urugo rwanje, sikuba ko intambara zitabaho mu ngo cyangwa ibibazo, na cyane cyane iyo umuntu akitangura kubaka urugo habamwe ibintu byinshi nyene biza nk'ibishaka gusambura urugo, na cyane cyane kuba muri mashasha mu kumenyerana, muba muhuye n'umuntu mutabanye mutakoranye mudasangiye imico mudahawe indero imwe, ariko nyene urugo rwubakwa n'ishaka. Kuba wubatse ushaka kubaka nyene, iyo wubatse ushaka kubaka urihanganira urugo kandi ukagira usaba n'Imana ikaguha ubwenge bwo kubaka urugo, kuko urugo rwubakwa n'ubwenge kandi bakabamo n'ubukerebutsi. Ubukerebutsi rero bufasha ngene wakira ibintu byose ngene bigushikiye. Yego mu rugo bahora bavuga ngo umuhini mushasha utera amabavu. Rero iyo umuhini mushasha uteye amabavu uremera amabavu nyene ukayemera ukayagira, hama nyene ukamenya objectif, ukamenya intumbero yawe ko ari kubaka, ko wavuye iwanyu kubera uje kubaka urugo, ukavuga ngo neza kubaka n'ukubaka nyene umuntu araruha yari karubaka. Kandi kubaka bisaba nyene ko umuntu ashiramwe n'ubwenge, nkuko mwabivuze ngo urugo rwubakwa n'ubwenge, urugo rwubakwa n'ubwenge n'ubukerebutsi. Ijambo ry'Imana rivuga hajya mu Migani 14 havuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ariko uw'igipfu arusambuza yiwe maboko. Ni gute rero umuntu agira ubwenge mu rugo? Ubwenge uramenya ngo ntene mbega ikibanza canje ni iki nk'umugore mu rugo, mbega ikibanza canje mu rugo ntiza guhagararamwo ni iki, objectif yanje ni yahe, nubatse kugira ngira iki. Nibaza ko ico gituma bavuga ngo nukubaka. Kubaka no kuvuga no guhera hasi ukaduga. Rero igihe cyose ushaka kubaka hariho ibintu nyene ukora kugira ngo wubake. Umuntu nk'ukarubaka
arakenera amazi, arakenera isima, arakenera amatafari, arakenera ibiti. Uko umuntu ashaka kubaka nyene bivanye nuko ashaka kubaka. Iyo ushaka kubaka neza ubaka byiza, iyo ushaka kubaka udashaka kubaka ibikomera nta bwenge nyene ubishiramwe ico wabokeneye. Ariko twifatikije ijambo ry'Imana ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, agubakisha ubukerebutsi, agubakisha ubwitonzi, agubakisha guca bugufi, agubakisha kwihangana. Niyo numva ngo nivyo byubakisha by'urugo. Ubwenge, guca bugufi, ubukerebutsi, kwihangana. Kubera mu gihe cyose mu rugo haba ibintu biba bikeneye gusambura urugo, cyane cyane nka twe twamaze kumenya Imana, Satani ntanezererwa n'urugo. Igihe cyose Satani abashaka gusambura urugo, ubwo rugo rero kugira rusambura harabamwe amajambo, harabamwe ibintu twokwita nk'isako, harabamwe utubazo tucankutu. Ariko nyene umugore w'ubwenge araraba agashira ku gihe, mbega umugabo wanje nomufata gute, mbega umugabo wanje akunda iki, mbega umugabo wanje yankiki, mbega umugabo wanje afise faiblesse yahe, ashoboye ibihe, akamenya ngena amufata. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana itanga ubwenge, uhoraho ni batanga ubwenge. Iyo umuntu asengeye urugo akarusengera Imana iramuha ubwenge. Ngo kandi nyene urugo rushizemo ubwenge uragubaka. Reka rero tugaruke kuri ivyo bintu bine mumaze kuvuga, kuko mwatanze akarorero nkunda cyane. Iyo umuntu ashaka kubaka nk'inzu arakenera ibintu byinshi, arakenera isima, arakenera amazi, arakenera aba aide, arakenera ibintu byinshi bitandukanye. Rero mwege mwatanze ibintu bine, mwavuze ubwenge, mwavuze ubukerebutsi, mwavuze kubaha, mwavuze no kwihangana. Nagomba ari ivyo bintu bine rero tubigaruke ko duhere ku bwenge. Cy'ubwenge mwarumeje kukivuga muvuga yuko ubwenge ni Imana ibutanga. Nagomba rero duhagarera aho ikibanza c'ubwenge, uwo mukenyezi w'ubwenge, uwo mugore w'ubwenge, mbega ubwo bwenge abukoresha gute? Buza kumufasha iki muri ko kubaka urugo rwiwe? Uvuga nk'akarorero, umugore mu rugo ashobora guhura n'ikigeragezo mu rugo, ugasanga haraje nk'umuntu akakubwira umugabo wawe afise ubundi mugore hariya, nivyo kwenda gusambura ingo, afise umuhabara, afise ubundi bagendana ku kazi, afise ubundi mu kibano. Umugabo umugore w'ubwenge ntatwarira hejuru, arihangana, akihangana, akabanza akaraba neza ko ivyo bintu ari byo, akagenzura umugabo we akaraba ko ari byo. Nasanga ari byo akavuga ati mbega burya kwiye ko umugabo wanje iyo bagendera muri ivyo bintu nta kintu noba nakora neza, nta kintu noba yoba yaraneguye ko, nta kintu noba ntashoboye jewe. Akabanza kwiherereza ko wenyene, kubanza kwiraba. Kuko iyo umuntu ashaka gucira urubanza ubundi abanza kwiraba nawe ko agororotse. Akamenya ati nimba agenda nshaka kuba ntamufata neza, akamenya ati reka nkosora ahantu, nkosore ngenda mwakira, nkosore ngenda mwakeya, ndabe ko uriya muntu ntaca nsumbye kuko aba yamukunze akimuresha. Rero ubwenge buragufasha hamwe no gusenga Imana. Imana ikaguha ubwenge bwo kumenya ngene ugarura umugabo wawe, kamugarukana. Burya abantu b'abagabo n'abantu beza cyane. Umugabo akunda umuntu amubaha, umugabo akunda umuntu amakeya. Ukerebutsi ni ukuvuga ngo umugore arakerebuka mu rugo, akamenya ngene afata neza umugabo wiwe, akamenya mu gitondo umugabo arakeneye icyayi, umugabo arakeneye ikirato gihanaguye, arakeneye impuzu igoroye, arakeneye impuzu, akamasanga ivyo bintu nyene wabishize. So ubukerebutsi bwo kuririmba cyangwa se ubukerebutsi bwo kugira gute, ariko ni ubukerebutsi bw'ibikorwa ukorera umugabo wawe. Umugabo ashobora kuba uzi ko azinduka ku kazi, nawe ukazinduka imbere yiwe, ukamenya ngene umutegurira ivyo akora, ngene agenda, ukamenya ngene ikirato za kwambara kiba kimeze, ukamenya ngene impundu za kwambara ibimeze, ugakerebuka kumutegurira ibintu. Burya kenshi na kenshi abagore hari igihe nyene twebwe abagore usanga mu rugo n'ingo zacu dusambuka kubera twe kubura ubwenge, ugasanga utwarira hejuru amajambo wumvise yatwarira hejuru, ndisubirira iwacu, wantu wankuye mwibarabara nanje nayifise iwacu,
kubera isaku canke kubera utatohoje neza ngo umenye igituma hari ikintu kitagenze neza. Cyangwa ugasanga rero n'ugihe ubaka ugasanga ubakanye n'umugabo udashoboka, ngakumbere ko Imana iba yaguherereje muri urwo rugo, iba yabonye ko ari wowe urushoboye. Yego, ugasanga rero uwo mugabo uramushize ku rutonde kubera ubwenge Imana yaguhaye nk'umugore. Kenshi abagabo benshi ntibananira abagore, naho bari umugabo adasenga, naho bari umugabo w'ikigaba, yarose umugore w'ubwenge aramushira ku mwanya, ugasanga umugabo yarahindutse, ugasanga umugabo asigaye ari mwiza, ugasanga bubatse urugo rumeze neza n'abantu bakatangara. Kubera yarose umugore w'ubwenge. Niko bavuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Iyo umuntu arose umugore atameze neza nyene urugo rurasambuka. Ariko iyo urose umugore w'ubwenge, atari bwa bwenge bwo mu ishuri, atari bwa bwenge ngo afite amadiploma nga oya, ubwenge buva ku Mana bwo kumenya gusengera urugo, gufukamira urugo. Bibiri tubwira ngo umugore ni itara. Iyo itara rero rizimye mu nzu, no kuvuga yuko mu nzu hashaba atabona nyene, umuntu agenda wese arasitara. Rero iyo umugore atagira ubwenge ntaba ari itara, ariko iyo umugore afite ubwenge aba ari itara ry'urugo. Egome, kuri ico c'ubwenge ndumva ko mukivuze neza, kandi nizere ko bariko baradukurikirana yuko biriko birabafasha. Reka tugende ku kigira kabiri mwavuze gishobora gutuma urugo rukomera. Niki kintu mwavuze c'ubukerebutsi, mwatangiye kukivuga ko gato, nashaka naho nyene rero twashimangire cyane. Mbega ni gute ubukerebutsi bufasha kubaka urugo? Rigiye baravuga tujye umugore wa kana karakerebutse, ni umugore yitaho urugo rwiwe, amenya ikintu cyose gikenewe mu rugo, amenya ngena afata neza abashitsi, ngena yakira abashitsi, ngena yakira umugabo wiwe, ngena abaho azi kuronderera umuryango, n'umuryango urakeneye kubaho. Ubukerebutsi rero hari igihe n'umugore amenya ngena aronderera umuryango, ngene abana babaho, umugabo abaho, agakerebuka mu kintu cyose, akaba inkerebutsi, akarondera hirya no hino ngene urugo rwiwe gotera imbere, mbese agatanga n'umwanya wiwe, agakora ijoro n'umurango kugira ngo arabe ngene urugo rwiwe tera imbere. Turabona muri Bibiliya umugore Abigayili yari umugore w'inkerebutsi, yarafise umugabo atashoboka ngo w'ikigogi yitwa Nabali, ariko kubera umugore we yari inkerebutsi, yarumvise ko umwami Dawidi agomba kuja kwica abo kwa Nabali ndetse n'abiwe bose, n'abana biwe n'umugore wiwe n'abatunzi, kubera ico Nabali yari yakoreye Dawidi. Abigayili amaze kumva ko Dawidi yahize kugenda kwica uwo muryango akawuhonya, Abigayili rero abe umugore w'inkerebutsi, arakebuka abwira abo mu rugo rwe ngo bategure imfungurwa, barategura ibyo kurya, barabaga inyama, baragira ubugari ngo baracumba amarobe, ashira ku ndogoba, agenda yiruka asanganira Dawidi yaraje n'abaroberi biwe bari baje kugira nabi, ariko kubera Dawidi abonye ubwo bukerebutsi buri muri uwo mugore, arahagarika ishavu. Umugore agira ubwenge, arokora urugo rwiwe nabo mu rugo rwiwe, arokora na wa mugabo we adashobotse, ariko igogi mu twavyumvise. Rero aho twavuga ngo Abigayili nawe yabaye umugore w'inkerebutsi, yarakerebutse, aratabara urugo rwiwe, amenya ngene akora ikintu atabajije umugabo wiwe, kubera yarazi intege nke z'umugabo wiwe, yarazi amafuti y'umugabo wiwe. Rero haje kenshi umugore wese ashobora kubaka urugo, nuko abanza kumenya umugabo we bubakanye ngena ameze, akamwiga, akamumenya neza ngena uko ameze. Haje umuntu wese rero kugira ashobora kubaka urugo, umugore amenya ngene uwo bubakanye ameze, akabati umugabo wanje akunda ibi, umugabo wanje yanka ibi, umugabo wanje afise udufutu tudefo udukarite akamenya ngo byose ngena bishaka ku rutonde. Nimba ari umugabo adashaka kwakira abantu, akamenya ngene we yakira abantu, kandi ntagire umuntu numva ukaja ngaho ukavaho utamenye ikintu na kimwe, kubera wewe yabaye muri place y'umugore, abana muri place y'umugabo, akora ibintu byose neza, akayagisha abantu neza, akaganiriza abantu neza, hamwe umuntu wese ashitse muri urwo rugo avaho yumva ko aryohewe, anezererewe. Kandi ugasanga umugabo nawe
nkumbere ntibanamubonye ariko ukagenda ufise yamufutse umugore w'inkerebutsi rero ashobora no gutabara urugo, ashobora no gufuka umugabo wiwe amakosa y'umugabo wiwe ntayandagare ntamenyekane hanze akwera umugore arakerebutse. Aho tugiye hanze tugarutse mu rugo naho akerebukira kumenya ngena ahindera abana biwe, abana akabatoza indero, abana bakagira indero, umugabo wiwe akaba umuntu mwiza adasuzuguritse, akaba umugabo usanga yambaye neza, yambaye impuzu mesuye, yambaye ikirato gihanaguye, yambaye ishati igoroye, asa neza, ubona nyene udashaka kucisha mu ijisho kubera umugore we yarakerebutse mu kumufata neza uko ameze. Numva no kumugaburira ko aba azi ivyo yafungura, aba yabimuteguriye. Si wa mugore yicara ngo arindiriye umukozi, si wa mugore aryama ngo arindiriye umukozi avyuke akore aba ari wakora, niwe abakerebukira ivyo mu rugo rwiwe. Kandi nibaza ko umugore ameze nk'uko nigaka asambura urugo, nigaka asambura urugo kubera uwo n'umuti w'urugo. Hariho abantu benshi cyane no munsi bakunda kuvuga dufate nko mu bisagara kenshi hariho ibisagara bimwe bimusanga imiryango imwe imwe bakoresha abakozi bakora kivuga, aho usanga ibikorwa byinshi cyane ari abakozi bamwe babikora, ugasanga wa mukenyezi n'ivyo yarategerezwa gukorera umushinga ntawe wiwe ntavyo ariko arakora. Mbega nakaye kagohe mwovunira abagore mwe nabo? Abagore nk'abantu bahanura ko kubaka atari kubaka nuko nyene, numva kubaka ni baba bariko barubaka neza. Ni byiza ko umugore amenya ko yagiye kubaka, kandi kubaka sinzu azoduza ibimire, oya kubaka no kumenya ngena agiye gufata neza umugabo wiwe, no kumenya ngena agiye kujera ivyo mu rugo rwiwe, no kumenya ngena agiye kubaho azi kupanga neza ivyo umugabo we akenera buri munsi, akamenya ivyo umugabo akenera buri munsi, akamenya ivyo umugabo akunda, akamenya n'ivyo umugabo adakunda. Kubera abana b'iki gihe bakura nyine bakurira mu bisagara, na kandi kenshi na kenshi usanga nabo nyine bafise ubuzima, ugasanga nka byo twabonana abavyeyi bacu kubera baba baho bari ico gikorwa cyo mu rugo nyine bakora, aba bavukira Bujumbura nabo usanga bavuka babona mama genda yasigiye icumba umukozi, yasigiye impuzu z'umugabo nyene, rumva ibyo nibisanzwe umukozi ashobora kumesura cyane cyane. Ariko ikintu je ntakunda, sinkunda ko ari bo umukozi agorora impuzu y'umugabo wiwe. Jewe ikintu cyambere natangiye gukora ndi umukobwa ageze kubaka, natangiye kwiga gupfunga ikaravati. Nari mbara no mu marume wanje, ikintu cyambere yatangiye kunyigisha no gupfunga ikaravati y'umugabo, kandi cyata ikaravati nambara. Ngambwe ati umugabo washaka kuronka umugabo atazi kwiyambi gupfunga ikaravati, none azoja kurondera undi muntu amufungira ikaravati, wewe uri umufasha n'ubutiga kumufungira ikaravati. No kuri uwo muhungu wanje ndamushimiye nubwo yapfuye, Imana imuhumugisha, yadufashije byinshi, atwigisha kugorora ipantaro, n'amapantaro nyene urumva y'abagabo, akatwigisha kugorora ipantaro. Ate y'abagabo banyu ni muzoguma mu wafata bagenda kugoroza impuzu bagere gute mwebwe kandi muri ngaho. Akatwigisha kugorora ipantaro y'umugabo, akatwigisha kugorora amashati, agenda nzi no guhanagura costume, akatwigisha guhanagura ikoti y'umugabo. Urumva ivyo nivyo yarabidufashije mu cyane, nta kintu cangoye cyane mu byo mu rugo, kubera nagiye nubatse ndabizi. Kandi nafise ikindi kintu camfashije, nyokuru wanje yakunda kuvuga ngo kirazira kwahukana. Rero sinashaka kumva ko ari ikintu ari umuntu yahukana, akahukanaga yagiye kubaka kandi yari yiyemeje ko agiye kubaka. Ariko sinigeze niyumvire iyo ide nigeze nza mu mutwe, kubera ishaka n'ukuntu mba narigishijwe ivy'urugo nkiri muto. Ntibyangoye cyane jewe, ariko no hanura abakobwa b'iki gihe bariko barubaka ari batoyi canke bakuze kumbure batarose izo nyigisho, ntibazokwiyumvire ngo umugabo uwo ari we wese arakeneye umugore amwitwaririka. Umugabo uwo ari we wese yaba ufise uburyo yaba n'utawufise, muri ubwo bukene nyene afise cyangwa ubwo butunzi nyene afise, arakeneye umugore amwitwaririka, amenya ko nimba urugezo rwose agezeko akeneye umugore amwitaho, akeneye umugore amwitwaririka, kugira ngo amenye ko hari ico yungutse, ntakiri umusore
akeneye umuntu amwitwaririka, akeneye umuntu akerebutse mu bintu akeneye, avuga ati umugore wanje ni inkerebutsi, ngize ndakenera aka kantu usanga yagashikanye, ngize nkeneye aka usanga yagiye, nimba ari akantu numvise yashitseyo yabikoze. Rero urumva nyene ubwenge burubaka urugo, kandi ubukerebutsi nabwo nibwo rushigikira, navuga ko ni nk'inkingi y'urugo, niyo nkingi y'urugo. Hama twavuze ikindi cyo kubaha, kubaha naho no kubaha umugabo. Bibiliya nyene twagomba dushike ko kigira gatatu. Yego. Bibiliya ire nabitubwira n'itegeko kubaha, nabitubwira tuza kubaha abagabo bacu. Uko umuntu yaremwe, umugore arakeneye gukundwa, umugabo nawe akeneye kubahwa. Rero umugabo igihe cyose umwubashe nta kicato gukorera, kubera niko Imana yabaremye, bateza kubaha abagore, tuza kubaha abagabo. Rero igihe cyose wubasha umugabo nta kibuza ko urwo rwawe tugubaka, kubera ko wamubashe, wamwakiriye, wamuganirije, wamenye ingene uyaga nawe, wamenye ingene umubazi yangena byagenze iyo yiriwe, wamenye ingene wumva ko ari ikintu ukwiye gucamwo bugufi kugira ngo ushobore kuvuga. Kuva ati nimba iri jambo, hari ijambo nkunda riri mu migani ngo igihe cyose cyo kuvuga tubanze tuzungurutse ururimi inshuro ndwi, ukamenya ngo nimba iri jambo ko naryumvise, ninaza kurivuga mbega riraza gutuma biboneka ko namwubashe canke biboneka ko namusuzuguye. Niba hari akantu ko kubaha karimo ndarivuga, numva ko takintu c'icubahiro ndashizemo ndarihora, kubera kenshi ishavu niryo rikunda kuzana ibintu mwe n'ivyo. Kenshi umuntu ashavuye nta kubaha ashiramo. Rero abagore no bahanura ko bogenda bagabanya amashavu cyane cyane, bakagabanya gutwarira hejuru, bakiga guca bugufi ku bagabo babo. Reka rero tugende ku kintu cyanyuma mwavuze c'igikoresho gituma urugo rukomera, n'ikintu mwise kwihangana. Mbega kwihangana gufise ikibanza ukuhe mu kubaka urugo? Jewe kwihangana kuri jenda nico kibanza ca mbere ntanga mu rugo, kubera mu rugo hari ibintu byinshi bituma umuntu atokwihangana, yumva atihangana atokubaka. Urabona ari gihe ushaka kubana n'umugabo ugasanga wewe wakuze bakubwira kwegeranya ibintu, ugasanga uhuye n'umugabo nawe ibintu apfa hatereye, nyambuye ikirato nagitereye hariya, ishesheti yatereye hariya. Nukuvuga ntazi ahantu, ntumva ni wa muhungu yakuze atahantu namwe atazi ikintu na kimwe kumwe agishira ahantu mu kibanza cacu, canke ni wa muntu yakuze atazi ikumbure yabyawe n'abavyeyi bakasagasanga asanze papa wiwe ana umuntu agwana. Kenshi iyo umuhungu avutse agakura mu famiye y'abantu bagwana, umupapa wakubita mama wiwe, ari umuntu yigeze kutubwira ako kantu ati burye iyo umukobwa agiye kubaka nababanza baze ngena inabuko yabayeho, nimenya ko yarakubitwa nawe uzokubitwa, kubera ubwe muhungu azora bati wowe usumvye iki mama we ntiyakubitwa, niyavuga bakamukubita nawe urakubitwa. Rero usanze ugize mara chance ugasanga ugo rugo ni nkugo utihanganye uca wawukana, kuko we ntuba warereshejwe amakofi. Mugabo iyo wihanganye aragukubita rimwe ukihangana, aragukubita kabiri ukihangana, hamugasenga Imana, bwa bwenge bugaca buza kakwigisha kwihangana. Buryo ubwenge bukora mu bintu byinshi, bugaca bukwigisha guca bugufi, bugaca umumenya ngena akara nawe ugahwama. Rero ugasanga byaraheze kubera wihanganye, umunyu mugasanga urugo warabaye gwiza cyane, warabaye gwiza cyane cyane. Nk'abakizwa arige usanga nk'umukobwa akijijwe ugasanga bibatse n'umuhungu adakijijwe, ugasanga nk'inzoga, ukaza kwera utanywa inzoga, kumva kwifukana n'umuntu ishuka amota inzoga nawe utazinywa, utihanganye urahukana. Ariko kumbura iyo wari kwihangana wari no kumusengera agakizwa nawe, ugasanga mufise urugo rumeze neza. Ugasanga wabwiye nawe umugabo ugashusana nawe kumbure, cyangwa ugasanga watekeye wagiye wanyu, kumbe ni Satani ashaka urugo rusambuka ko atakunda urugo. Ariko umugore w'ubwenge ngo yubaka urugo rwiwe, ariko umugore w'igifu arusambuza yiwe amaboko. Nuvuga bwa bwenge buguma bugaruka mu rugo, ugumurondera ishaka ryawe nirihe, ico tumye wubaka niki, objectif y'urugo niki, nuko waje kubaka taje gusambura. Ucusaba Imana ikaguha ubwenge ukamenya ngena byose ubibamwe neza. Kandi ubwo bwenge si bwa bwenge tugenda kwiga mu ishuri,
ushobora no kugira ubwenge ukayumva uti je ko ibintu mbona binaniye reka ndabe umuntu yomfasha reka ndabe umuntu w'umukozi w'Imana wahanunze reka ndabe umuntu w'umukurambere nobaza akakungura ubwenge usanga ugenda urahura ubwenge burarahugwa ukagenda ukamvira umumama wa agusumba mu myaka yo kubaka ukamwiganira akakubwira ati hangana akakubwira ati genza gutya kora gutya nimba yataha bwije akadodora ugateba kumwugururira uzohora uvyuka kumwugururira hakiri kare nimba yaza ashavuye ugatangura kuvuga amajambo uzohora uhora rero rwose n'ubwenge ukabona ko umugabo aravuze nawe ukagira ubwenge bwo guhora urugo ruca rumera neza ugasanga ni paradiso nukuri yage nasanze urugo rashobora kuba paradiso kandi urugo ruva kure kurya umuntu ahera hasi mu kubaka agira fondation inzu umenga ntigira forme mbwa mu nyuma ugasanga isigaye ifise forme isa neza abantu bose bayirunguruka bayiraba ariko ikiri umushinga ntawe uza kuyiraba mugegeze hejuru isa neza yego nuko hari ngo nyinshi nzi zatanguye zimeze nabi ubona ko zitamara imisi ariko no munsi ari ngo zo kwifuzwa kuraba kubera ubwenge bw'abagore kandi umugore yafise ubwenge urugo ntirushobora gusambuka hanini no hanura abagore aba ari bo bamenya ko ari bo bakwiye kubaka nibo bubaka nizo nkingi z'urugo nta mugabo yovuga ngo nta mugore yovuga ngo urugo rwamunaniye yasambuye niwe ataba yamenye ngene yitwara mu rugo niwe ataba yamenye ko ngene yubaka mu mico y'abagabo nta mugabo wasambura hasambura abagore yego hanyuma mariko muravuga ikintu cyo kurondera abantu babakurambere bashobora kuza barahanura abantu mbega tubahitamo gute tubakurahe biraryoshe kuraba kandi biroroshe no kubona urashobora kubona nk'umuntu ukabona ngene yubatse bazobamenyera ku byo bama yego urumva no kuva nk'uri mu ishengero urashobora kuraba nk'umumama wo mu rushengero ukaba tujya mu mama ndabona ko abanye neza n'umugabo wiwe erega umuntu atanga ico afise ntushobora gutanga ikintu atacu ufise kandi burya umuntu niyo guhanura ikintu nawe adashobora iyo ubona ko uwo muntu abanye neza wabigendeje ukabona imyaka amaze mu rugo petete ukamenya ngo hari intambara yaciyemwo yarashuye kuzisokokamwe urugo rudasambutse hari ukuntu dukunda kuvuga rutanutse umwosi hari gihe urugo nyene runuka umwotsi kamenga baragiye baraburana mugabo sentare rabasubiza hamwe canke abantu abashinga ntaye barabasubiza hamwe burya si vyiza burya bako harabaye kunuka umwotsi ariko ari abantu ingo zirasha mu nzu bwaca mu gitondo zikazima ntagire umuntu n'umwe amenya na kimwe ntagire n'umuntu wo mu rugo amenya na kimwe ntagire n'umwana wo mu nzu amenya ko ari ikintu cabaye keshi rero abamama nkabo nibo dukwiye kuraba tukagenda tukabahanunza niko no hanura abakobwa bacubaka abana bakiri bato bacubaka bakwiye kumenya abantu bahanunza baribo nukuraba umuntu urugo rwiwe yagubase neza afise intaye ukagenda ukamuhanunza akakubwira ati aho naraciye mwana ndahava gutya nawe urashobora kuhava muri ubu buryo witwaye gutyo uzobisohokamo kandi bimere neza ariko usanga kenshi ubuye abantu hayagenda gahanunza umuntu urugo rwananiye none hari kindi yo guhanura cakubwira ati nawe ni wahukana ariko hanuje umuntu yabishoboye kubaka nawe guhanura kubaka kandi urugo rukubaka ingorane dufise iki gihe izingo zisambuka ku bwishi ni kubera nibi byo kuvuga ngo sinzi ngaya kuvuga harabaye ubwenge bwinshi bw'ishuri mu bakobwa badamu bigatuma umenga egalite egalite nayo nyene atuma ingo zisambuka kubera kutamenya Imana ariko abantu iyo bamenye iyo bari mu Mana ijya egalite ntibaho umenya ngo hari umutwe w'urugo hariho n'ibitugo rero akacabaho kubaha urugo yego Pasteur Gaudence reka rero ndagushimire kuri izi mpanuro uduhaye twizere yuko abariko baradukurikirana yuko byabafashije kuko urugo nkuko twavyumvise rusaba ubwenge rusaba kandi n'abantu bafise novuga nti babiciyemwo bamaze imyaka bubatse bashobora kugira ico bahanuye rero twaba tubifurije yuko mwobandanya mwubaka neza nkuko Imana yubakomeza. Amen. Ego. Reka rero namwe mwese rero ndabakengurukiye mwumvise ibintu bine umukenyezi wese umugore wese akene kugira ngo ashobore kubaka urugo rwiwe. Ica mbere twabonye ko ari ubwenge, ica kabiri ubukerebutsi, ica gatatu ukubaha
ca kane aricyo ca nyuma ni ukwihangana. Rero twizere ko izi mpanuro twumvise zivuye ku mutumire wacu yuko nitwazishira mu ngiro nta kabuza tuzogira ingo zimeze neza. Rero Imana ibandanye ibagira neza, mubandanye kandi mukurikirana n'ibindi biganiro bitandukanye naho utaha.